kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Uzoya si vyiza. Ivyo bitari vyiza nibikiga Marita. Ivyo munyana yangiriye. Kuko azojana na madame missionnaire mu gisagara. N'imiburiburi yari kumubaza ko na jewe tojana. Uko siko abagenzi bakora. Kubera ko utabivugana na munyana. Ko nzi muri abagenzi ivyo nimwo bitunganya. Nari narifuje kuja mu gisagara hamwe bakorera impuzu. Ndazi neza ko yoba yarihenze gatoya gusa. Uvugane nawe uzovyumva. Asanga munyana agomba kumera gutyo. Zokwironderera abandi bagenzi. Uri umugenzi wanje Buzoya. Nayo munyana ntitukimukeneye. Urakoze Marita. Ariko na munyana n'umugenzi wanje. Sigomba kugira intambara n'umuntu numye muri mwebwe. Asanga ugomba kuba umugenzi wa munyana. Ntuzoshobora kuba umugenzi wanje. Marita, ntuzane ingorane. Nta kibi ndagukorera. Ariko nuko ugomba ubugenzi bwa munyana. Ntushobora kuba umugenzi wiwe mu gihe uri umugenzi wanje. Cane cane amaze kuja hariya mu gisagara. Marita, jewe singomba kuja ku ruhande rwawe canke rwiwe. Ntusuke muri ivyo. Ivyo mwatonganye na munyana nta ruhara ndabifisemo. Kubera ko ugomba kubishiramwo. Nta kundi Buzoya. Utegereza kuhitamo. Uhisemwo jewe ucuheba munyana. Gira nawe Marita. Ariko nk'umukristo akurikira Yesu, ushaka gute ugira ivyo? Nyanuza warapfuye hariya mu gisagara. Marina byari bimeze gute? Mwakoze ibi. ndanezerewe kukubona Buzoya. Aho nzosubirayo nawe tuzojana. Ntushobora kwibaza ubwoko bw'ibitambara by'impuzu twakoresha. Ibikopo vy'amarangi twakoresha mu gusiga izo mpuzu. Usanga ibitambara ahantu hose. Bimwe bariko barabishiramwe amarangi, ibindi vyanikiwe hanze. Vyuzuye babitondesheje imirongo myinshi. Sinari bwabona amabara nkayo nabonye. Yari amabara menshi kuruta amwe twakoresha mu gusheriza ya magi kuri Pasika. Ndumva ko byari byiza cyane. Byari byiza cyane. Rindira uze wirabira iryo hinguriro ry'impuzu ingene ari ryiza. Izo mpuzu uvuga ni nk'izi twambaye? Ego, ntiworaba ukuntu bakora impuzu banyarutsa. Kandi abantu batandukanye bagenda bakora ibice vy'impuzu bitandukanye. Mu kanya isasi ukabona ibirundo vy'impuzu vyamaze gukorwa. Baranyarutsa cyane kurusha mama wanje. Mugabe izo mpuzu ntitwigira tuzibona zija hehe? Madame yambwiye ko hari umuntu yazishora ko hari Igitega. Ngo bagaca bazijana mu bindi bisagara bakazigurisha ku badandaza bakuru. Urabizi Buzoya, nanje ninakura nivyo nzokora. Ndumva ko waryohewe cyane hari ahantu. Naranezerewe cyane nyene. Uretse ko naguma niyumvira Marita, ntacyo sha. N'imiburiburi ndacyafise umugenzi umwe. Ugomba kuvuga iki? Wewe uracyari umugenzi wanje, sivyo none? Ico bibuza ni iki? Kubera iki ubimbajije? Marita yagiye kubwira abantu yuko ari je nagomvye ko atagenda kuraba ihinguriro. Yavuze ko noba ntagomba kwandusha kubarira. Sinumva igituma mwebwe uko muri babiri mutobitunganya. Birambabaza mu mutima kubona abagenzi beza nkamwe mu Rwanda. Nagerageje kuvugana nawe uyu munsi mu gitondo. Maze akanya mvuye mu gisagara. Hanyuma yase no kunyumviriza. Numva mbabaye cyane. Urazi ukuntu yari umugenzi wanje wa mbere. Uzobigenza gute? Sinzi. Narasenze ariko mbona atagihinduka. Nta kirenduka yamara bizoza. Ivyo uvuga nivyo Gabuzo. Igihe twari mu gisagara, narabwiye madame missionnaire vyabaye hagati yatwe na Marita ko nanezerewe cyane no gutumirwa ngo nje mu gisagara. Ko rero noba nanezerewe cyane bigatuma ntiyumvira kubaza ko Marita yoza tukajana. Madame yabivuze kwiki? Nta byinshi yavuze, yarumvirije gusa. Naramubwiye nti aho mboneye Marita anyishuye nabi, naciye mitamwo kwihorera ngo simbaze ko Marita yoza tukajana. Kuri ivyo ho yavuze iki? Sinzokwigera ndavyibagira. Amaze kumviriza yaciye asenga, arasenga buke buke umwanya munini. Hanyuma
yavuze gusa ko noshishikara ndabisenge kugira ngo Imana inyereke icyo nkwiye gukora. hanyuma Mu nyuma niho yavuye arambarira yuko nawe nyene yarakwiye kuba yariyumviriye gutumira na Marita. yarabivuze. Yambwiye ko igihe kitararenga cyo gutunganya izo ngorane. Ati nkamwe vyoba ataco vyica yovugana na Marita. hanyuma Twavuganye umwanya muremure ivy'inyifato y'abakristo. Naciye mbona ko ntabaye akarorero keza ku mwana w'Imana. Nasavye Yesu ngo ambabarire natonganye na Marita. kubera iki? Isi yakubwiye amajambo mabi? Madame missionnaire yanyibukije yuko nk'abana b'Imana dutegerezwa gushira imbere abandi. Yesu yapfiriye ku musaraba ku bwacu. Nivyo munyana, jewe sinari navyiyumviriye nk'uko. Ese yaba nashobora gufasha Marita ngo abitahure. Wavuze ko wabishize mu maboko y'Imana. Hewe, ngujya nyokuru. Kumbure yogisha dufasha. Mahoro nyoko. Mahoro mwabako. Kandi nari namye niyumvira ko ndabasanga nga. Wanyura twiyumvira. Yego munyana. Nagomba tuvugane ku mitongano wagiranye na Marita. Eka natwege tweko turiyumvira yuko wogira ico dufasha. Kuri ivyo nyene. Ndipfuza ko vyo ibintu vyoroshe. Ndazi yuko Madame missionnaire yavuganye na Marita. Yaramusiguriye ingene vyagenze. Aramubwira ko yarakwiye gutumira Marita nawe nyene. Ati rero hanyuma nitwagenda na wewe Marita tuzojana. Rero byatorewe umuti. Oya buzoya, ntivyatorewe umuti. Marita yaranse no kumviriza. Kubera iki bibiko birashika. Tuzogira guteganya uko. Mwibuka ivyo Karorero yababwiye yuko abo turwana atari abantu, ko turwana n'inkomezi z'umwiza z'impwemu mbi. Ego. Ndazi yuko Satani agerageza gutera ingorane abakristo hano muri Rwinyoni. Niyumvira yuko ariko aragerageza no gutera ingorane hagati yawe na Marita. None twokora iki? Dukeneye kubisengera abana. Turazi yuko Imana ari nyabushobozi. Dukeneye kuyisaba ifashe Marita. Atandukane n'ibinyoma Satani ariko aramushiramo. Imufashe akora ibiyihimbara mu buzima bwiwe. Nka vya binyoma yabwira Eva muri Edeni. Niko biri buzoya. Nico gituma nagomba ko twosengera hamwe imbere yuko nja kuvugana na Marita. Ego nyoko. Kandi urakoze nyoko. Mahoro nyoko. Ndanezerewe kukubona. Mahoro Silive. Ego. Hacigi. Hari ico no gufasha? Neko ndibaza ko Marita yoba ari muhira. Nihari. Agize iminsi atekereza hakaguma imuhira. Sinzi igituma. No mubona ngo tuvugane. Yego cane. Reka ndamuhamagara. Shika mu nzu wicare. Marita, nyoko urari ngaha ngo muvugane. Ndaje mama. Ngira ndabasige gatoya mube murayaga. Hari ivyo ntegezwa gutunganya mu gikoni. Urakoze mama wa Marita. Amahoro Marita. Nyoku, ndanezerewe kukubona. Narinda gukumbuye cane. Ngo wicare hano mwana Marita. Birambabaza cane iyo utamerewe neza. Ingubwira ivyo ari vyo. Ubu nta numwe akigomba kuba umugenzi wanje. Vyose vyavuye kuri Munyana. Kuva hagiriye mu gisagara ajanye na Madame missionnaire. Nta numwe akigomba kuba umugenzi wanje. Bose bambwira yuko ari amakosa yanje. Nta numwe ankunda. Ndababaye cyane ko nagize ibikorwa byinshi muri iyi minsi. Sinaronse umwanya wo kubana namwe bana. Kandi mfise umutima uhagaze kubera wewe Marita. Ego nyogo. Hanyuma kuvyerekeye Munyana. Iyi ntambara hagati ya mwebwe babiri iri kwiratera ingorane nyinshi. Ingorane mu gwaruka rwino muri Rwinyoni. Ugomba kuvuga iki? Ubu basigaye babona ko bakwiye kugiraho bahengamira haba ku ruhande rwawe canke ku ruhande rwa Munyana. Ubu rero bose baramaze gukura amaso kuri Yesu. Bamaze kwibagira yuko igihambaye ari ugukurikira akarorero ka Yesu, kuba ku ruhande rwa Yesu. Ndabizi nyogo, ariko sinzi ico nokora. Dutegeza gutahura uko Yesu yabayeho. Hano mu butumwa bwa Yohana igice ca 15 umurongo wa 3 havuga ngo nta wogira urukundo ruruta urwuko umuntu yigura
abakunzi biwe. Ku murongo wa 17 naho havuga ngo ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Ivyo nivyo Yesu yavuze. Ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Mugabo rero nyogo, si jewe nabitanguye, ni munyana yabitanguye. Ubu rero Marita, ngomba yuko unyumviriza. Imbere y'igihe ca Mose hariho umugenzo wo kwihora. Umuntu abaye umwasi wawe yarondera uko yokwishura ikibi cyose wamukoreye. Mbere hakaba kurenza kugira ngo agukorere ikibi kirenze icyo wamukoreye. Mu vyagezwe vya Mose naho haje icagezwe cyo kugera ingere ku yindi ngo ijisho rihogwa irindi, iryinyo kurindi, atakirenzeko. None rero noshobora gukorera munyana ivyo yankoreye? Asanga wowe ukiri munsi y'ivyagezwe vya Mose, ariko urazi ko ivyo atavyo tukigira. Ntitubigira? Yesu aravuga mu butumwa bwa Yohana 13:34 ati ndabahaye icagezwe gishasha, mukundane kuko nabakunze. Harimwo akarenganya. Munyana niwe yatanguye kumbwira amajambo mabi. None ni jewe notangura kumukunda? Kuko niko Yesu yakoze. Ariko harimwo akarengana. Ivyo bakoreye Yesu ku musaraba byarakarenganya. Sinumva icotuma mvuga ngo mbabarira. Ni munyana yabitanguye. Hari ikintu ngomba ko wonkorera Marita. Ngomba yuko wicarana na munyana mukavugana kuri iyi ngorane. Uvyemeye? Nje nsaba munyana ivyo nyene. None kubera ko ari jewe notangura kuvyemera? Kubera ko atari munyana? Kubera yuko nabigusavye Marita. Ndagusavye. Ego, ariko kubera ko ubinsavye gusa. Ngomba ko mwohurira ku rusengero ejo ku murango. Birashoboka? Zoza nyogo. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru, Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. hagize ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.